nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse. Kimwe mu vyateye abanyamasenedefdd bituma biganza ku butegetsi bakora ivyo bishakiye nuko bashoboye gucecekesha, kunyamanzisha cyangwa cyaronari abantu bose bari muri opposition. Ku bari mu Burundi bamwe barabaguze d'une manière ou d'une autre, canke juste abari bashonje bariko bisabira akazi, genre Jacques Bigirimana twabonye ariko yisitakambira. Mugabo aho muzobona yuko dushobora kuba ngirakamaro uko bavyemeye, ntimuze mubanze kuraba ibi badutangarije ngaho. Bo burya nambaye haga en principe ari muri parti Iprona biri très intéressant, burya nabari muri opposition mwavyaha mwabikunda au moins officiellement ne kondavyuma ko ari mu Iproniste. Bo abandi baraceceka justement, genre agatorwasa je simeze kumumvuza ikintu na kimwe, nothing at all, sinzi ko ya kukurutse, sinzi ko ategereje ijambo riva ku Mana canke mu bandi bavuga bo tumuhe hirya no hino mpora numva bamuvuga. Hanyuma hari n'undi mugwi wa gatatu novuga batacecetse kandi bataguzwe, ariko kandi bavuga bisengesera gake gake n'urupfasoni kumbonergo bavukanye, ariko biranashoboka ko batinya umunwa w'inkoho canke batinya impimba, genre Francis Rohero. Bo kubari hanze naho sinzi nabo ivyabashikiye nabo nyene, usanga bamwe bavuga biriya, abandi bavuga ibi, abandi nyene baraceceka, ariko bikoneka yuko Dumwe CNDD yamaze kubona ko ataruboyi bagifise, opposition gifise, naco gituma bagira iryo bigombeye kandi bakubwira ko bazohamara imyaka 100. Haravuzwe uyu Alexis Sinduhije. Bo je Sinduhije nganavuye mu Burundi akiri mu journaliste novuga asanzwe, anyihanganire ashobora ko yarakomeye mbwa sinakunda kumuba cyane. Namuba ku radio en fait mu nyuma za muri politique sinamu Burundi ico gihe nibaza ko yaronse popularité igihe hariho ababona uvuga ba jeune charismatique politician baje muri politique, peut-être bisunze Barack Obama yadugije agashati comme ça. Hanyuma malheureusement u Burundi ntabwo ari Amerika, bamureka umunwa w'inkoho nawe nyene aca aruhesha amaguru aragenda. Bo mu nyuma numvise ngo niwe baratwara Red Tabara, ariko menga officiellement Alexis Sinduhije ntiyigera yemera ko ari we arongoye Red Tabara. Nca nibaza n'ikibazo, Red Tabara irongowe nande? Mpora numva abantu ariko bivuga kuri X, mugabo sindumva umuntu une sortie médiatique novuga iri musclé. Sinzi ko mumaze kumva ujya mu docteur avugira AFCM 23 ukuntu wumva ko ari comme un ministre des relations extérieures, comme un porte-parole d'un gouvernement, ali organisé araja mu media akavuga ibintu bari barakora n'ivyo bimije gukora n'ibibazo akavyushura journaliste, mugabo menga opposition canke yaba armée canke politique mu Burundi dufise ivyo ntavyo dufise en fait, ntavyo bafise. Sorry je burya sindi muri opposition, ndivuga dunka abarundi ndabona muri opposition jewe sinzi umuntu yiza kuvuga ngo nkora Alexis Sinduhije haraheze umwaka. Alexis Sinduhije amafaranga nyinshi ndayabona. Okay, reka umenga yasohotse ngaha sinzi hantu yakoresheje nyabari conference de presse muja kukirondera kuri Lomanda. Je numvize kano gace gusa ari kuvuga kuri Red Tabara, nico nashaka kumviriza numvirize ko hari imigendane hagati ya Alexis na Red Tabara, numve nivyo bariko barakora nivyo bimije gukora. Ikibazo canje gifatiye ku byo bahereye ko bandi bashikiriza, ariko nsubiremo gatonya. Kuva mu 2015 gushika uyu munsi mwavuze ko muri ku rugamba rwa politike kandi rugamije kuri CNDD-FDD, kandi muri ico gihe cyose mwaragaragaje ko mufise confiance ko urugamba muri mwo rwa politike ruzotuma CNDD-FDD ihapfa. Ariko kuri tene bigaragara ko uravye ivyo CNDD-FDD bandanye ikora, bigaragara ko ibikorwa vya politike, donc abantu bari bakora ibikorwa byose vya politike bagamije kuyikuraho ataco bibagira, ataco biriko birabahungabanyako. Exactement. Je nashaka kubaza mu vyo mumaze gukora ni zihe ntambwe mumaze gushika ko ibikorwa mumaze gukora bigaragara byerekana yuko CNDD-FDD ishobora guhungabana kubera ko ivyo bikorwa muri ko murakora uno munsi.
hanyuma ikibazo kigira kabiri hariho umuhari Tabara nawo nyene twagumye tuwumva kuva mu 2015 gushika no munsi nawo nyene uri kuri tene uri kurakora mwavuze yuko mwiteguye gufasha cyangwa gutera intege uwo mugwi wose wobufashe ibigwanisho kugira ngo ukureho intwaro ya CNDD-FDD Tabara nayo nyene irimo kuko ibimazemo igihe kirekire. Ikibazo canje ni mbega mwatangwe gufasha uwo mugwi cankwe biri muri strategy shasha mugiye gukoresha. Bon, imbere yuko yishura ivyo bibazo nashaka ngire iyi disclaimer. Bon, jewe nibaza yuko intambara mu Burundi abantu bamaze kurambirwa sinzi kumbure ashobora kuba atayindi nzira ihari mugabo nibaza yuko ashobora kuba kumbure intambara d'ordre politique médiatique gutyo hakagira igihe kumbure CNDD-FDD igondozwa so ico mucumve hanyuma reka twumvirize Alexis Sinduhije ko yoba ari muri Tabara canke abashigikiye canke ari wabarongoye. Pardon? Ndende dutanguye twama dufasha uyo mugwi kandi tuzobandanya tufasha. Yego nyene twamye tuwufasha twama tuwufasha kandi tuzobandanya tuwufasha. Hanyuma uruga donc icavuze kumbura vya ntivyo ko bimvuga na sound sinzi ukuntu yabaye ukuntu muri iyi video avuga ko twama tufasha kandi tuzobandanya tufasha. Bo avuze tu sinzi ko avuze twebwe Alexis Sinduhije canke Alexis Sinduhije n'undi muntu mugabo je nibaza yuko niba Red Tabara si sauver un mouvement politique atari juste abantu barasa bakwiye kurondera novuga umuhari politique une équipe politique bagenda hanze bagasensibiliza bakamediatiza. Bon sinzi ibintu niza kumva umuntu na trusting mugabo yavuga ngo intambara ngo rigirwa n'ibintu ngo intambara politique ngo n'ibintu bitatu zitatu ngo money amafaranga media ngo na military. Bon sinzi abazi politike mu bimbwira mugabo ndumva yuko muri iki gihe mani na media byoja imbere kumbure gusumya na military kuko nibaza ko epoke y'ukugenda ugakubita igihugu gacirukana ukagifata cyose nubwo no muri kaze bya mu bihugu bike neza ko yari iri revolution nzi muraba kuntu ndimo mu gosora media ukuntu mukora media I don't know ntabwo simona presence ya opposition muri l'enfete na mbona en principe gamba gose ruragira umwanya ruragira aho rutangurira rukagenda rurakura rukazoteba rushika ahantu ata muntu n'umwe ashobora kuruzimanganya hanyuma rumaze kugera ahantu ata muntu n'umwe ashobora kuruzimanganya abageze gusa aho rusatira umwansi umuntu uba ari gukorera umuntu rutumbereye ko canke ubutegetsi rutumbereye ko gushikaho ubwo rugamba ruteba rugashika ku ntsinzi niko vyama bigenda. Sinzi ko abamenyesha makuru ivyo bamaze kubiraba canke babikwirikiranye ingamba zose uko zagiye zitangura zigoyagoya nababwiye ko intagoheka abo bari ku butegetsi no munsi mu Burundi bahereye mu Kamenge. Umuntu wese avuga yuko ari abantu babasazi bariko barondera kwicisha abandi biki n'ibiki birateba biraduga biramara imyaka 10 irenga baragwanira muri Kongo baragwanira hose gushikaho baragenda barashika baragondoza ubutegetsi bwa gisirikare bwari mu Burundi buraca mu matora murabizi byashitse. Bo ariko ndize kubesha ico kintu ni kintu abantu dimwe baba jeune hariho ntuze abantu bashaje hariho avantage ya experience dufise. Bo umuntu yari i Burundi muri iyo myaka kumva ko abantu mu Kamenge bikomago niyo ngo embassy do Kamenge mu mbabaranya Kamenge turabubaha ni gisagara ciza cyane kumva ko
ngo bafashe inkoho batari banafise, nibaza ko batanguje bafise ibihiri, inkoho bazikura he à l'époque, hanyuma bakumva ko bazoderoja canke bazogwana n'igisirikare cari organize nk'uko gisirikare cyo kuri buya cari organize, kirimo aba officier, aba sous-officier n'aba homme de troupe. Ntivyafise sense, ntivyafise sense, nta muntu yatahura aba bagabo bashaka kutwicisha just simplement what's wrong with these guys. Bo kumva ko à moins de 10 ans aribo bari kubakinagiza abandi, je novuga ko yabaye miracle historique, kwizo kwirepeta on ne sait jamais, mugabo dukwiye kuva muri siècle de violence en fait. Je murakwiye dukwiye kwiva ko na kuntu abantu boza ku butegetsi bakabapiga, abandi bagaca baja muri training bakagaruka, et ainsi de suite jusque où c'est pas. Mugabo ndashaka kuvuga ko abantu ba jeune hari gihe babona ubutegetsi ko bukomeye bagaca beza ngo ntibushobora kuvaho. Nagenda kumenyesha yuko je personnellement nk'umuntu narutse kuri bagaza kuri buyoya, kwiyumvira yuko hari umuntu komusaza kubukura komusa atavuye muri bo, twari twihate ko ashaka indi kudeta nkuko yabaye kuri bagaza kuri buyo kuri Micombero, ariko kumva ko hari zo umuntu umu general w'umukirimiro azaba president de la république wari kuri kurarota. So on ne sait jamais, changement ziraba no kuzitega. Mu Rwanda la même chose, 1990 Rwanda FPR yarateye, mu kwezi kumwe barayinesha irasubira inyuma, hadaheze iminsi indwi irasubira atera, itera igoyagoya, imara imyaka 2 imyaka 3 itera igoyagoya, irateba irafata murindi, fashe murindi leta yari hari birayinanira kwisubiza inyuma, buhoro buhoro imyaka 3 ikurikira irafata ubutegetsi. Nuko vyamabigenda bo no mu Rwanda bose nabikwikana cyane, uvuga ko nkiri umujene niko novuga ndi muri secondaire cycle inférieur, wanashaka ndibaza igihe batangiye gutera, ndakibuka ico gihe kumenga hariho na guerre muri Iraq canke Iraq ibintu nk'ivyo, ndibuka ko Iraq, ndibuka ko izo ngwano zaba en parallèle, gusa natwe twamenya twari tukiri batoyi turi muri interna. Mugabo ambe meta wumvije radio y'u Rwanda wumva umenga hari ubunyenzi butatu, ubu ngubu hasigaye bune turiko turabuhumba igenga iki mu mashyamba, kumva ko à moins de 5 ans aribo baramutswa Kigali, navyo nje no ko ari miracle historique. Et justement en fait ibindi kubivuga kugira ncire umugani gito wiwanje na gito wundi yumvireho, mbwira abo basendede izo mbona kure baguma bigira inzu z'amabuye, yuko mu bisanzwe iyo utuguriye changement ngwibe mu mahoro ikibaho against all odds, contre tous les coups, ikitinda ikaba vyiza. Rero ibihugu vyashoboye kugera neza nk'ibihugu vya South Africa apartheid, bararavye ati bon ntituguma dusekana n'umukonto wasizwe, reka turako twokumvikana time's up tugabura ubutegetsi. Bon nashaka donc ibe invitation ku bantu bigangarika mu Burundi bamenye yuko en principe abanyagihugu tushobora kubacinyiza forever, hagera igihe impinduka zikaza mu nzira canke mu buryo utari witeze. En fait nje no kubwiza ukuri, ejo bundi nabonye umudamu umuhisavye Imana ari kuri radio canke kuri televiziyo runaka, abantu bamutwenga, kiraza gutwenga umuntu umutamakazi mu abantu bana muzosaza. Mugabo ni reminder, ni cibutso cyuko en fait ubutegetsi c'est très fragile, c'est très éphémère, kandi en fait jabi nambaza personnellement kubona umuntu ariko suffering, je ntabwo ndi umusadiste pe, yo mbonye umuntu ariko suffering I feel bad about it. Anyway, sicyo nashaka kuvuga ko reka dukomeze ngaha. Icyo nashaka kuvuga nuko iyo vyiza ubatse intwaro nziza hakaba amahoro uyaronkeramwo n'abandi bakaronkeramwo, mugabo ucatse kwigangarika wenyene usanga mwese mu bihomvye canke ugasanga niwe wabihomvye wenyene. Betabara nico kimwe. Uno munsi biraboneka yuko leta y'u Burundi vyayinaniye kuyisenya, bishobora kuyisenya. Iyo rero umugwi muhanganye mu Rwanda bikunaniye kuwusenya, haba hasigaye yuko nawo uzogusatira gushika uzogusenya, nivyo bisigaye kandi bindi. Bo leta tabaraje rero nkuko navuze mbona ari mystery, kuko
uko je nakuze tubona imigwi irwana uhereye nyene nk'iyo ya kera umukondo wasizwe muri South Africa zimwe za UNITA umenga ya Jonas Savimbi muri Angola, hari bajya ba Alfonso Drakama muri Mozambique, Frelimo ntiwombaza bo ba Robert Mugabe, abo ba Kagame na bakanyarengwe babanjirije, bajya ba John Garang muri South Sudan. Usanga ifise une organisation politique, ifise umuntu awutwara bagira sortie médiatique, donc kumva ko ari abantu bari prêt dans un sens kuvuga uti twemwe duhaye igihugu turafise un gouvernement. En fait no mu bihugu biri démocratique usanga abantu bari muri opposition bafise gouvernement ihagije mu bihugu bimwe jebaho ntumbere en fait muri opposition harimo umuntu ashinzwe immigration, umuntu ashinzwe education, umuntu buri kintu, iyo batsinze juste babantu bacaja mu bibanza gusa gukora, ubundi baba bashinzwe iyo portfolio nubwo batabari ni nka gouvernement parallèle, ntavyo bakora mugabo barakwirikirana ibiriko birakugwa niyo leta bagapanga n'imipango y'ingene bazokora bahashitse. Donc je numva ko n'imigambi ya opposition wiyumva ko ufise iyo calibre yo gufata igihugu mukwiye bwana Alexis Nduhije nimba ari Leta Tabara iyemero ti Leta Tabara nje ndawutwara niko bimeze, peut-être qu'il y aura des risques canke kumbore ukomvye tugenzo ukora muri background, bon je ndi engineer bikora muri background backend ndabizi, genda urondera umuntu w'umuvugizi, umuntu ari c'est pas diplomatique akishobora kugenda Buraya akavuga ati bon twebwe Leta y'u Burundi meze kunuku abarundi akababwira ati twebwe ivyo tubona tuko tugwanya nibi hanyuma niyo twakiza gukora ibi kuko Leta Tabara ngo barunda en état de droit very absurd. Ni mwese ndavuga ngo barunda démocratie, ça c'est absurd. Twereka imigambi, twereka ibitagenda n'ivyo uzokora neza, ariko kandi tubone des humains bari in front of us bazokora ivyo bintu. Sino I don't know, je point mvuga ni nuko ndabibona, je muraze ko nako neno byo kujya umuntu nuko ndabibona, je ko ari information nyinshi ntazi mugabo abatabibona nibaza ko kubera ko bataba bakurikirana cyane ivyo bintu vy'intambara za gisirikare z'imigwi, nibaza ko bataba babikurikirana canke bataba babinezwe canke batabigiriramwo ubumenyi bwo kubigirira za analyse. abo ni bajewe no bana risije neza ko abantu babikurikirana afete natwe tuzazi byinshi umuntu nakubwiye buroro twagiye turaraba bonde kuba ama groupe ntigeze nyine umuntu adoresa wanashaka mugabo nshaka kuvuga amazina y'abantu bawurongora kandi ngo nazo nkiri mu jeune kandi bya bihugu novuga biri remote bitanyirekeye cyane nkuko navuze Angola, Mozambique, South Sudan Chigiya Sudan. Nibaza ko tout un mouvement doit avoir un leader. Mouvement igira umulidere ari fixe, ari sérieux, n'igihugu en fait igira umulidere ari sérieux, umulidere qui assume, sinon nagana navuga ngo cyayitwe ikindi kintu kumureka simavisa natukanye, ariko nivyo bindi bintu kenshi nakisanga bise umulidere. Donc Burundi yaba muri opposition haba kuri leta dukeneye umulidere, personnellement nkeneye umulidere kuri leta ari sérieux, azibazo abantu bafise hanyuma kavyaderesa ahagize shortcomings akaba hari umulidere muri opposition azi exactement uko yobitora solution, hanyuma akaza imbere yacu katubwira ati iki kintu gipfuye aha, uwo kimpano kigorora aha, kino gipfuye hariya, uwo kimpano kigorora aha, jewe na equipe mfise. We need that muri opposition. Twabikurikiranye turabibona ibindi migwija niko byagenze, nitubona igituma Leta Tabara bitazogenda uko byagendeye yindi migwi. Alors kubituraba twebwe mu vya politiki. Bon, Leta Tabara ikindi kintu je cyananiye gutahura. Leta Tabara hari abantu bavuga ngo ni umugambwe washizeho na CNDD-FDD. Mbabare je n'uvyo numva ku ma social media. En principe jewe ijya Kongo sindenda ndanayihonyoramwo. Mugabo ndumva makuru bamwe ngo aho ni sende yawukoze ibintu byinshi, conspiracies nyinshi, nazo nyinzi permetwa nuko ari umugambwe udafise abantu basuminga, kuko nizo za CNDD bo bajye banyangoma, harimo witwa Jerome Ndiho umengo yakunda kuvugira, warumva ko bafise noze sortie médiatique na
na Florina mugani ntiyasohoka. Anyway, wumva ko afise abantu bumva ko bashobora kuba bavugira canke bameze nk'abishira imbere nk'aberekana ko bafite calibre politique. Nous avons besoin de politiciens. Abarwanyi abagonyorashe guforma, abagonyesha gutraining abasirikare mu myaka 5 canke n'umwaka umusho ko watraininza abasirikare bakomeye. Bo usibye ko kandi ntatwo twirwa turiko turagwana buri myaka yose kumbura hazogeye dukena abasirikare bakeyi gusa for self defense c'est pas. Donc dukeneye une opposition sinako ndavuga leta bara. Ici il faut y avoir une opposition, il faut ko iba iri solide nico je ndiko ndasaba en principe. Atavuga ngo nanka leta ubundi leta zose idafise opposition ici dérive à la dérive à la dictature. Ibihugu vyino vyose umupresident akora neza, premier ministre akora neza, gouvernement ikora neza, ivuga iti tudakoze neza mu myaka 4-5 canke seroleka abantu bazoza gutora batore uwundi muntu, programme yacu nizo bigikozwe. So iyo position itahari uwo mugabo cyubwo ati twebwe whatever icyo dukora cyose turahembwa, reka twikomereze uko turi. So niyo mpamvu je mvuga opposition suvuga ngo nubwo CNDD mfite diko nubwo ari kubikora neza nagusa ko opposition igumishinze ijisho politique ibiki twakoze hari abantu bama bashobora kwamba bavuga bati leta y'u Burundi yaranesheje abanyepolitike yagize kubera iyo muri ko murahangana n'umuntu cyangwa muri ko muragwana harawutamenya yuko wamubabaje. Haje rero nimba mwebwe bamenyesha makuru mutarabibona, haje leta y'u Burundi irazi neza yuko twayibabaje, irabizi yoyo. Iyo leta bayihagarikiye imfashanyo zose bakayama bayibwira ati urazogenda kuraba bariya mutavuga rumwe, ibigeze kure abantu baricara ngo abanyepolitike ngo baragenda ngo naco bamaze ngo nta nico barashikako, kuko mwebwe mushaka gushikako mushaka ko mushika bimwe nyene CNDD igumi babwira by'amagaburanyama nivyo muba mushaka. Abanyepolitike b'abarundi barafise igikorwa kinini washaka si twebwe twenyene, nta nivyo kuvuga ngo ni MSD yonyene, n'abanyepolitike bose n'abatugwanya bose barimo, n'abari mu mashirahamwe ataharanira inyungu za politike ya twita société civile, bajya bose barafise uruhara mu ngorane leta ya CNDD ifise no munsi. Kandi leta ya CNDD ntiyorohewe. Murashobora kwibaza ko yorohewe, mugabo ntiyorohewe. Ego iradupfunga, umubandi wose rega afise inguvu, afise ubutegetsi, arashobora kurenganya akagupfunga. Mugabo CNDD iragoyagoya. Ejo cyo mundira abamenyesha makuru, ejo bobona iromotse botangura kuvuga ngo bari bavyiyumviriye, ngo bari barayibonye, bari ko baratubaza ibibazo gutya bavuga yuko atavyo turashika. Tumaze gushika kuri vyinshi cyane. Abanyepolitike bose, ariko icyo tutaragerako gusenyura CNDD. Ivyo nivyo inzira iracariho, mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi. Ijya essence bura irafise ivyivako, ajya amadevize ataboneka muri nduze birafise igituma. Bijya vyose n'abanyepolitike n'abantu bo muri société civile bagenda basigurira amakungu, n'abanyepolitike birirwa barandika, n'abandi muri société civile birirwa barandika bavuga amabi y'iryantuze y'iryanwaro. Ni bose donc nta kuvuga ko ataco bakora, barakora kandi bamaze gushika ku bintu
cyari biki twese hamwe nta muntu yoza kuvuga ngo niwe wenyine yabishikiye ni nacyo gituma twama tuvuga tuti twokwicara tugakorana twene twigeze tuvyanga tudaterana amacumu kuko umwanzi wacu ni CNDD umwanzi wacu si abantu tuba turi kumwe abantu tugwana abantu turi kumwe bagwanywa na CNDD kuko mubishaka mutabishaka CNDD iragwanya Sinuije iragwanya sinzi iragwanya Duzeye Tutotre Leonidas iragwanya Rugambarara irabagwanya bose iragwanya Duzeye Minani bose irabagwanya donc hakomwe twinjirana dutukana twebwe twari dukwiye kuguma turaba CNDD ko niyo itugwanya twese donc ibi twashitse ko ibi novuga ko twashitse ko twabishitse ko twese abanyepolitike n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ibyo twita societe civile voilà naho nagomba kukwishurira mumenyesha makuru. Bon, to be fair, ntuzeye amareta ameze uku dufate nka za apartheid mu kintu cyayasenyuye ego nivyo hariho ANC nka opposition mugabe ikintu bakoze barasohotse baragenda baraconvincinga amakungu baravuga yuko apartheid atari leta ikwiye kuba leta komsa Afrika y'Epfo batangura kwifatira ibihano bari bafise umukino ukomeye cyane muri South Africa bita rugby bagiye gukina muri za Australia za New Zealand abazungu abenegihugu abandi bagatonda bati no iyi equipe nikwiye kuza bava mu gihugu cy'aba thugs cy'inkozi z'ikibi cy'aba apartheid baba discriminateur bon ico gihe uko batangura kubakucira umukenke baca bumva pressure iraduga batangura kurorasha ntabwo umukonto wasizwe warageze gufata intara kujya kwa CNDD nyene mugabo iyo pression novuga internationale diplomatique ishobora ko ari yatumi apartheid ba botase pa ba declare ke batanga bemera kumvikana. Bon, rero numva ntuzeye iyo strategy bokoresha mu Burundi ego nivyo barakoze vy'ibihano n'amasanction n'ibindi. Bon, benshi baravyidodombera kubera vyonona igihugu en principe buri muntu wese acakena malheureusement abantu bari mu position iyo leta imeze nkuko keshi na keshi niyo tour babafise yo kugira ngo bashire leta ku mavi. Mbo leta nzima rero hari abantu bakunze kuvuga ko buyoya yoba yagondojwe n'ibihano mu kuja mu masezerano y'Arusha nubwo abadedata igihugu bari bwafate nibaza ko ari uwo umutima wo gukunda igihugu kubona utanyagihugu barakenye kuko tuvugisha ukuri nta bihano byari gufata buyoya abantu barasonza mugabo yaguma ronka ivyajya ndibaza Gustave donc okay iyo mvuze buya abantu bacaguma kunkubita donc nibaza ko leta yaba yakunda abanyagihugu yakuvuga ati bo abanyagihugu bakeneye igitoro abanyagihugu bakeneye ayo madevise abanyagihugu bakeneye ubuvuzi urana economy yose kiragenda abaganga bariko bagenda barimo bakaragenda abashene bariko baramerwa n'abijya no hino bakavuga ati bon ikintu bisaba gusa no kumvikana opposition mu bihugu byose babimo opposition nta gihugu cibi sivyenye byo ba dictateur bati ivyo si ibintu binini reka turebe ko twoja mu bintu by'umyumvikano bon nabo nyine bagiye kumyumvikana so bigituma bo bigwanya Mbo nibaza rero bona Alexis Nduhije niba wiyemeje uti genda umukuru wa opposition genda urondere bamvuga inyumvira uti emere ndabatware genda urondere ntibashira kandi canke bashira kandi niwambaza uti mwemere ndabatware ugenda urondere bambega banini bande okay opposition yose mwishira hamwe amfete mu tore structure runaka hanyuma mugire sortie médiatique haba kuri izi mbuga ngurukana bumenyi ariko mwibuke ko haranyagihugu benshi cyane bataja nko kuri X nk'akarorero turakunze kora kumva ama space menshi ajya ama space yumviza abantu bake cyane pe hari hakwiye donc c'est pas même radio pourquoi pas nibaza ko bitabujijwe ko umunyagihugu avugira ku radio nubwo batavuga ivyo leta ishaka cyangwa ko hatuburi radio vyemera niba muvuga na BBC bakaha
airtime ihagije mugashaka kuvuga ivyiyumviro vyanyu muri byo vyagahuza umuryango canke ibindi numva ari ico kintu kiba gikenewe kugira ngo habe sortie médiatique nyinshi mubwira abanyagihugu ico munegura leta ouvertement ico mushobora kuzozana mukarusha kandi murekane ko muri cohérent kuko après tout une équipe divisée abantu bavuga ati bon turagowe ariko n'ubundi ntaho twaba tuvuye ntaho twaba tugiye so nico mbona opposition ikwiye gukora yaba iri mu wundi yaba iri hanze bo iri mu wundi novuga ko vyayinaniye ku mpamvu z'inzara n'impamvu z'umutekano ndumva abantu bari hanze bakwiye kwiorganiza bakarondera umulideri among themselves bakarondera abavugizi among themselves bakarondera une équipe ibona kuri fiable kuri inclusive kandi kwishobora gushikana uburundi kuri demokrasi voilà muge musimeza bye bye